zingorane abigeme dukunda guhura nazo muri filme dufate ari nk'abo warondeye aba bantu baba boss nyine kugira ngo bagushire nk'umutima yabo yo gukina bakunzi ba Best Friend TV ndabaye mwaramutse cyane muri hano muri yose good morning or good evening bivanye naho muri ndazi turi kumwe n'aba diaspora turi kumwe n'abarundi turi kumwe n'abatandukanye uri musore ndi kumwe n'umukobwa nagarutse ndi mushasha nambaye ukundi kandi mfise na pembeni imeze kundi kuntu murabona turi kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza cyane gusa maze turamutse amatugaruke tuganire ndada mambo vipi uko sawa unasemaje safi tu hivi safi tu ni mtoto kutoka Buterere mwana mama akazina ndegera amazi yakomeye kuri Best Friend TV kuri mijambiro yakomeye kuri Best Friend TV ndi umukobwa akunda gumatwenga basha ndi kumwe n'umukobwa akunda gumatwenga kandi ajyana cyane nubwo mubona ari muto akazina ndegera informatique y'ibidendo okay akazina kanje nitwa Sifa twumvise Sifa jewe numvise Sifa n'umufanzi wa yumvise Sifa ariko muri family numvise Sifa neza amazina yawe yose y'ukuri okay turadukunda Sifa nkabamba mu Buterere twumvise iradukunda Sifa aba mu Buterere tukunze ni star yego cyane hoya bari batarabimenya kuri uri mu star yego ndo Sifa twamumenye muki twamumenye nkande Sifa ni umukinnyi w'amareresi yego umukinnyi w'amareresi iyo twumvise umukinnyi w'amareresi akirira amareresi hehe yesi ziwe twazisanga ibigude dushaka kumaza kubona nigembere bakamwe kuri Best Friend TV bashaka manza none Sifa mezo wariwe okay Sifa akinira muri team yo kwa Remy Nice Company Sifa akinira muri Nice Company yerekana iyo yigiye no gukina yego okay tukira aho nyine tugaruka gato muri Nice Company ujejwe iki Nice Company ese ukinira dushaka gusaba ari kintu ujejwe kana ujejwe iki okay ndi mukinyi waho kandi ndi n'umutetsi kumbe hari mu majimba kino film hari abantu bateka je sindabona rero kwandika aba director bakamye ama location sindabona bandika umutetsi tuzutandika gato umutetsi Sifa yego abo muri Nice Company arakana mukunda kwibagira bya mu representation muzere mu kumutetsi mucyobereza umutetsi yanita gute handi umuganga aha turiko turakora iganiro kiri live Best Friend TV ndi kumwe na Sifa twigaruke muri film yacu rimwe na rimwe hari gitaba turiko turagira abafana twenge na gikunda gutwenga tugaruke muri film yacu film yatanguye ryari film nayitanguye mu kwezi kwa gatandatu umwaka uhetse muje muri maturi mushasha uracamuca ubugeni Ariko Sifa n'umwe mushasha turiko turakubona mu hatandukanye turiko turakubona n'abandi ba actrice cyangwa ba acteurs batandukanye ni kubera igikundiro cyane urakora ibintu by'amarebe ni igikundiro gusa byose igikundiro cyinshi ku bantu Sifa nimba afise igikundiro Sifa eske Sifa afise abashiri banga yuko ufise igikundiro mushobora kuba ufise hari abandi bapembeni baze mu kavuga ati je senda gukeneye Sifa afise abashiri banga bapembeni bamwe bamurundira yanka Sifa ibintu byo gutwenga turi kuri kamera okay Jeff Mushingi uriko wamara nawe kumuvanga ufise igikundiro sindamuvanga erega nubwo ufise igikundiro ego sinase ko nabandi bazi nabandi baraza ariko nta mwenda bakunda mukunda nabarankunda c'est vrai muri commentaire mwandike nimba na wa mukunzi ko afise igikundiro ucivyandika muri commentaire ni Sifa muri Nice Company twarakubonye uriko rakora ibintu bitangaje nubwo rimwe na rimwe tatubwiye umushiri wawe ninde reka tumwiroze ndazi ushatse kumenyereza ko ari benshi bashuvuga yavuze rakana kana baba sawa cyema nateguye namaze ko barashika nka 10 abafisi ntabeshe muri Nice Company muriko mudukina film imeze gute hariyo hariho filime yitwa Kibegwa Silver filime ni nziza cyane ndari yasaje umuntu wese atarayiraba aje kuri YouTube yandike Nice Company yakuje 5K ya filime mabuzi yakuje 5K ni ku master cyane banyu irena jewe koze kumwe ikikuza 5K hajya twitege ko ari mu views nkanga yiwawe
wewe upateja kuri bangaye wewe nari mavyumva urupasi Asatenda pakaja wewe yego ariko tukiranye muri Luminous Company mbabare gatoya arakano numvise yuko wewe n'umatisi ariko gukora rasamo officiel sisivyuka mu vitani ibucuti kandi muri ko murahungabanya nkuko mwakenera filime yitwa ihungabanya Luminous Company oya ariko bwana niyo mu mwakenera filime ujya mu actrice yatoye filime yitwa ihungabanya muri ko muhungabanya Luminous Company ko ukazi ukavuga ko iki Luminous Company dushobora kuyihungabanya ariko biravugwa vuga ati imbere ya kamera nanse kubivuga mubi nyuma ya kamera no bivuga oya je nta ndavyumva utuzumva twimanje ndavyumva kumujambo rimwe guys abwizo nawe yabikuye je ntavyonzi nare mubibaje kuvuga ati wajya n'abakobwa banje ibyo ntavyo wuye vuba ndagenda kurondera imiti manze dukorane kandi wenda ndaza mu muce neza bimbwira ivyo uri muri ndetse munanyige by'ituru reme ndazi ko azo reme vuba dukorane ikiganiro bimbwire ubu muntu yakoze filime twihungabana ndazi cyo ntuzo muri cyo muvugako ugihoze naho je shauri yako kandi washaka kuba bari kumuri no muntu aho usanga mutarana yirabi filime ihungabana jewe tuba mwarasizwe je filime ihungabana ujya narayiravye vraiment narayiravye irateguye nico gituma irahungabanya abantu sifa inyuma yuko twakubonye ko ari menace ufise contrat cyangwa ukora uko nyene n'abandi barashobora kugukenera bakakuronka oya nta contrat fisi ufise uburenganzira bwo gukina umutima yari yose rego kugira abariko barakora bazavuga ati turakeneye sifa twaramubonye actinga neza tuze tumutumeko nta contrat fisi muri timu yo kwa Remi ati yo kuvayo no ngumba no vayo kuvayo basi shobora kuvayo utirema adufashe neza yego rema dufashe neza cyane haya numvise ngo abakobwa bari mu kubegeranya bapangira inzu ntabwo birakomeye abantu urumva ngo marondere inzu y'abahungu bazora bamwo niyo bakobwa hamwe akeneye abakinnyi ngo bitabagora nivyo ntabyo nzi n'ukuri kumbe ugenda gukina ukongera gusa n'amakuru ntiyamenye best friend jewe Gabije turi kumwe na Sifa kuva muri Luminous Company nawe ushatse muri commentaire uvuga uburenganzira ugere karaba muri commentaire ashaka kuvuga ati jende nakana nanje uku umuntu umuntu agiye mara gwi Madiba kwa komasa ngo nanje ndi Madiba ngo hari muri Madiba mumve ivyo nibingabo ngo muri comment ugomba kareka Sifa ikindi kintu ushaka rero tuyage gatoya mwana wa mama abakobwa muri filime barakunda guhura n'ibibazo niko ndavyumva ko je sendo umukobwa urumva se ndabizi ariko abo tuganira inyuma y'amakamera baravyemetse eske kuri kamera watubwiriza ngora mukunda guriye mugeze muri filime mu bw'abakobwa Kizo bane sindahura nazo kandi keshi abahura nizo ngorane ndio ngo bivana no kumuba bitwaye ariko izo ngorane navuze wazimenye nawe yego nazimenye urashobora kuducira ku mayangizo nkuru nubwo mutarahura nazo nizeye ko wazimenye nuko twibiriye zimwe afatibesha bafana usabe nyinshi bitari byo oya je kandi avuga ko navyumva nkuko byakubaye oya ntibigera bimba kandi ntabwo bizonomba ko pe zingorane abigene dukunda guhura nazo muri filme dufate ari nkawe warondeye aba bantu baba boss nyine kugira ngo bagushire nk'umutima yabo yo gukina kenshi barashobora guca baprofitiramo kugira ngo bagukinishe neza mu makabanze y'uryamane c'est vrai yego makabanze y'uryamane ngo ntuzotera imbere ikindi ibintu nk'ibyo baravyanse nta n'urabimbwira wewe uracakwiye ariko bambwiye mwana ati ndavyanka aho shereshi baba ni n'umupandi ko tseba agavita oya tumugirane niba iri kuri musare none niba batizanenga umustar simaka iyo ni vie privée yiwawe urafise vie privée ndi nayo okay vie privée tubwire basi yitari privée tubwire vie leta basi ariko iyo si vie privée ko umusare kuzi ni nagateka kumva ko Sifa gikwiye nagateka vraiment guys uri mukobwa arashaka kwivura ba chérie ko tunyeze cyari karaba yo karabaye oya karayo abatizane nganda tanteza abantu nkabibona rero amaze kwera umukobwa asigibirwa kwera abagayizera karabaye ni mu kiganiro mashatse mutwenge cyane tumererwe neza uti rero wewe iyo ngorane ntahura nayo Sifa uravyaye umwana akubwira ati nshaka ko umukinnyi w'umupira w'amaguru canke nshaka ko umuririmvyikazi canke umuririmvyi bivana nuko ari umuhungu canke nshaka ko na filime uwo muhitira mwikiye abigucaguje abinchaguje
byovana n'icyo yumvamo cyane muri ibyo abavyeyi numva nk'ise nkina filime nomureka akaja muri filime kubera niyo yoba ari nishwa yiwe ntacyo tuvuye ku vy'umwana ko nta n'uraronka karura cyakwinde urashaka Maria tugende kuri iki kintu twumvise ko Sifa ubwo nawe nyene yasanzwe yiguruye channel ngo agomba zaratangura gukora amafilime yiwe akantu n'urusaku cyane Nizyo nizyo twebwe tuba twateguye ko urabona twebwe ariko tuba tugeze muri industry turi ngejisha ijisho rya industry Sifa urabona jewe na video imbere kamera kuri Best Friend TV jewe Gabide mu muziki muri filme mu biki ndi ngejisha umbazi ikintu cyose cyo muri industry hariho kantu kabona kumvise twitege filme zizohora zica ku rubuga rwo wawe rwanditse ko gute cyangwa ugomba uririmbe nawe cyangwa ugomba ukina umupira twitegeke kuri rya channel twumvise office okay no kuririmba nzoririmba ariko ibyo bya channel ntaragera kuko sindamenyekana cyane bagabajya niba turamenyekana umaze kumenyana na Gabiro ukavuga ntamenyekana nturiwe okay kumenyekana amaze kumenyekana Gabiro cyane byahatari ugeze ngo ni ukugura cyane wanje hano ngo ce oya urazi ko bigoye biragoye ariko ugomba yugure gusubira yuko uko nyene baye baragira sabone bazo muri sabone yitwa gute Sifa aka Queen wabuze ngo hadandika Sifa Queen bakaje bagira sabone kirabari yereka kugira ati uzere barike Sifa Queen ucumugira abone abana ngo barugura gacande bivuga baradutamo ikintu agovye kubigira ibanga kandi mwana ndamwemera vraiment kuri ibintu mwibaga bucece Sifa uriko akora filime hatandukanye mu Burundi barakubwira ati Sifa turaguha amafaranga uvuka Sifa cyangwa mvuko yiwanje amavuko yiwanje je sinavukiye no mu Burundi avukiye muri Kongo avukiye muri Tanzania ntabwo ngomba usubire wagomba usubire yo acha kwepesha vize Tanzania ariko byo biko majora sana mu Kongo bani ka sawa by the way wavukiye muri Tanzania ibyo nagomba kwaza rero byihoze reka ndakubwira turaguha amafaranga muri Best Friend TV turaguha amafaranga yo hotel ujya imisi 2 cyangwa 3 tukubwiye ugende mu ntara ya mbere utangura kuzunguruka mu ngaha mu Burundi wumva ubifuza twagwaye ubwo buryo yo biyi intara ya mbere nimba kono Gitega narakunze cyane kandi wahagiye nakubaho kari bwaje ndaje kwase narakunze aho narajya naho ni heshi cyane kandi mfuza kuzohaje ndatembere ndahamenye Sifa ubu nyine birashitse harabaye ka bakubwira ati Sifa tori acteur cyangwa actrice mukina filme mu Burundi mu busanzwe uzibotoranye acteur cyangwa actrice uradutora umukobwa n'umuhungu Sifa yikinana nande kisi kumanza kura buriya mu cameraman hari amadiba ni kibiriraho izo nozimenyera uyaha ingesa abastari barayifise yo guhora twebwe tugombye gusa gasi nakanga byose tubizana ku mugaragaro hasi ku mugaragaro igari ibyo rero kutone muri abafana okay rero cyashika nzohitamo tishaka gukina na Sifa muri muto cyane kunda abahungu bavyibushe cyane bonze nimba wabesire wamusira aca yibwe aca yimenya gene banga ryanje tubire ko uri muto kunda abahungu bavyibushe cyane bonze gene banga ryanje kunda bageranye nka jewe basi nyitoreraje navuza yiko wakunze wa Best Friend TV ndi kumona Sifa umukobwa muto wa mbere muri industry dufise kandi akanakomba kuvumisha ko muto mbere muri industry urakema barabivuga cyane barabivuga nuko abandi bakobwa usanga bavyibushe umukobwa wa mbere dufise muto muri industry ni Sifa muga w'umutima mwiza basha yifite umutima mwiza ni yatetse arashiramo ibirungo usanga bigisha bavuze umutetsi umubazo mutwara zubahiri barazi guteka vrema gusa bike bindi byari amavyonze genzi byo guteka Sifa nakoje ibibazo byinshi nubwo bimwe babikopye kunishura harakanwe mu nkore rero ndaguha umwanya w'ibibazo bitatu nawo mbaza umva wombaza iki je mbaza nanje ndakwishura okay cyane mvanye kubaza chambe muri industry mazege kingana gute kinini kinini ndacyumva ko ari kinini babivukiye icya kabiri urafise umugore n'abana wapi urarongora bane jefsuwa utajewe aya so vraiment ntiwiremeshe tukatuvira kuri kamera turi seriye
Inimba warimugurisha ugende bimubwire. ese Inimba warimugurisha ugende bimubwire. guys ntabwo ari ugenda wifitiye wanje ntabwo ari imbere ya kamera. Oya cyangwa ndashaka ndakwemera by'ibinyoma. Okay, cyagatatu. Turabishoramo nitwazimya kamera. Okay, cya gatatu uvuze ko muri industry ibintu byo muri industry wabivukiyemo nakaye karusha umaze kubona Abonye inshuti. Okay, nivyo nta bindi bitatu byakwiye Ikindi cyane nyuma ndagweboriye. oya nakindi bitatu Bakuzi ba Press Friend TV ndikumwe n'umuntu mu bakinnyi ba filime atazi no kubaza ibibazo yibariza ngo afise umugore ivyo bibazo byo kuba yibariza ngo karushi bakora tubaza cyane turaza kumbaza ibibazo nyine byumvikana ariko nivyo nibo kandi umupetite yarize amashuri kandi n'umuntu hari afise nivo y'amashuri angana gute anakugira bizipize twakeneye kumenya umusore wacu kuntu ufise nivo ingana gute oya ibyo nabyo nivugira ngaha kuri kabera bashaka kucuma kazi bisabiki Ega je mfise microphone ndijisho ry'igihugu ndiko ndavugana na president ashobora kumva ivyo bigiye uwandi bari bibishe kuri mikro je yazi bibanje rigera nshaka kumenya nivo uriko ku mashuri abafana bari kuvuga uko abagara ko vraiment oya siko baga inshuti zanjye gusa ibyo nabyo nivugira ngaha uza kuvugira hari byo dusubiramo reka nimbere ya kamera turabisubiramo ni Sifa by the way umuntu abikoreza muri industry ya Post 57 mu kurangiza ndiko namubona mu mafilime atandukanye atari ko ari Nice Company kijya kene n'igitero cyo kamari company uri kurakina nandi ha ndiko ndakora mu mafilime atandukanye atari muri Nice Company cyo kintu n'igitera ico kakibi muri Nice Company kiri handi oya cyo namukundira rero ntabamira abakinyi ati akavamo kamuga ndubwira Nice kuri tuje turangiza ikiganiro okay Nice Company ndagushimiye cyane kuko aho ngeze n'abantu bose bagenda mu nabo abastare nawe twamenye kubera remi badukumye n'abastare benshi hari indi ntara nagiyemo kubera remi ntarinzi twebwe yarayishikanyemo bon ndagushimiye cyane ugira aho ubahwe urazi yene ko ndakubaha tuvugane mu gutwi kandi n'umuhabara wawe Nishira buke mu gutwi. Nishira mu muga ko mu gutwi. Bosi wanje. Ni bosi wiyo abantu bari bavuze nabi. Oya sibyo. Sibyo. Kandi kindi nacho so kindi nacho arubaha abakinyi biyo cyane aranabakunda. Twenga. Ibyo dukora biratunezeye. Yego. Ariko byameze neza. Cyane muzoze muri hangana je mfashe microphone nuko nyene nivugira ugasanga navuze Z ugasanga nagarutse hagati muri M ariko intumbero bari kugira tugire ABCD mpaka XY Z duheze ikiganiro neza ndabivurize rero umunsi mwiza turangiza ikiganiro ndabakubite bizu naje gende bankubite bizu abafanzi ba tugire bizu bizu ciao ciao